bakunzi banje by'inkino bica kuri Indundi TV kandi baramusenongeye kandi ndabayikaze bivanye naho muherere muri kano kanya nkuko mubizi rero Indundi TV tudasiba ko mutuza amakuru ashushe nkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorezi abakinyi bakera bamwe twita aba legende n'abandi batandukanye uno munsi rero twari turi kumwe na chef de zone wa Kinindo uwo nawe ni uwitwa Patience Itangishaka. Patience Itangishaka ndakuramukije. Amahoro neza nyakubahwa mumenyesha makuru wa Indundi TV. Ego Patience turazi neza yuko yigeze gukina umupira w'amaguru yarakinye n'abakinyi bakomakomeye no munsi bariko bamamara mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Carrière ya Patience y'umupira w'amaguru yatangiye ryari kubera Patience atigeze abandanya gukina umupira w'amaguru. Murakoze kariyeri yiwanje sinovuga umwaka neza na neza yatanguriye ko ariko narakunda gukina umupira w'amaguru kuva ndi mu mashure matoya dushika mu mashure yisumbuye hanyuma mu mashure yisumbuye niho haza babumaze kubona talent twakunda gukinira mu Kanyosha turi kumwe n'abandi hanyuma haraza umumenyereza yitwa coach Alexis uyu munsi niwe atwara igisata ca beach soccer muri federation uyo rero amaze kutwegeranya uko twari twese tukiri bato acara dushira hamwe aratangura aratumenyereza akarondera imipira hirya no hino dukina no yaciye atwandikisha muri kade yo mu Ngagara equipe yitwa Burundi Pax twarakinye twari turi kumwe n'abakinyi nka Hussein Shaban Chabalala akina mu Rwanda uyu munsi twari kumwe na Fabrice Sinzinkayo ari muri Aigle Noir n'abandi bakinyi batandukanye nibo twavanye muri kade twarakinye turatwara igikombe turaduza equipe ija muri 4e division 4e division twarayikinye tumaze kuyikina aho niho rero kubera novuga talent twari dufise ama equipe amwe yo mu vyicaro bikuze ica kabiri ica gatatu yaciye atangura kudutwara bamwe ico gihe ndibuka hariho Fabrice niyo yaciye agenda muri gukina imuramvya Royal FC yari muri première division ico gihe yari equipe ishushe cyane hanyuma natwe dusha turagenda tuja gukina muri Nile Olympique yari irongowe na Dominique Niyonzima kwanza nagomba ndamushimire cyane kuko igihe nakina muri equipe yiwe yaranshigikiye cyane mu bintu by'amashure kuko naramubwira yuko naho nkina umupira nkeneye kubandanya niga agaca acaremera yuko azobandanya andihira ishuri rero ndamushimiye cyane tumaze kuja muri equipe Nile Olympique twarakinye twari kumwe n'uwitwa Okocha yakinye muri Vitaro bari mu Rwanda sinzi ko yabandanije akina twari kumwe n'abandi baca Barara twarakinana kwa Hakizimana Isa n'abandi hanyuma tumaze twarakinye nka saison 2 inyuma yaho dusha tugenda muri equipe yitwa ico gihe Nile Olympique yari muri 2e division tuja muri Legepied Dirac nayo nyene yari muri 2e division yarirongowe na Pasteur Bucumi nawe nyene yaranshigikiye mu kubandanya amashure byanje kuko uko tuvuganye n'urongoye equipe kugira ngo ngende kumukinira naramubwira icifuzo cyanje ko ari kubandanya ishure kandi mu byo yanshigikiramwo ari kundihira amashuri hanyuma twarakinye 2e division muri Legepied Dirac yari equipe y'Imakamba turakina turayiduza mu cicaro ca mbere twidugije mu cicaro ca mbere turakina mu nyuma niho yahavuye igurwa ikiba Buja City nayo nyene turayikinamwo nayo nyene twari kumwe n'abakinyi uyu munsi bagikina kandi bahagaze neza mu migwi notama novuga nka Chabalala akina mu Rwanda ndamukwirikirana cyane yifashe neza
atsinda n'ibitsindo byinshi cyane kandi niko n'abafise ibitsindo byinshi mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Hanyuma hariho twarakinanye na ba Abbas Shimirimana uyu munsi ari umengo muri Portugal. Murakoze. Twarakinanye ba Murutabo Semedi, twarakinanye n'abakinyi benshi cyane, harimo n'abakinira intamba mu rugamba uyu munsi. Novuga yuko nagiye guhagarika byo gukina umupira w'amaguru no byita nk'ubikora abihemberwa, nabihagaritse hari mu mwaka w'ibihumbi 2016 2016 niho nagiye guhagarika. Yego. Kubera iki wahagaritse? Nuko ubwa mbere hoho nariko ndarondera, nari ntanguye kwizegwa mu bindi bimwe by'ubuzima bw'igihugu, nkaca mbona, urabona yuko umupira urawuha umwanya, uhaye umwanya uragira ama-entraînement kandi aba ari ama-entraînement atoroshe. Rero ugaca usanga ibyo ndimwo n'ama-entraînement ntibihuje, uyu mwanya w'ama-entraînement ukwiye ntawo nkironka. Nico gituma naciye mvuga kuko nkina ifo yuko ukina by'ukuri ukerekana yuko uri umukinyi. Rero iyo ufatanije n'ibindi bikubuza kugira ama-entraînement, uca usanga ugenda forme zawe zigabanuka, ntutange umusaruro umeze neza. Nico gituma naciye mvuga nti reka mbandanye muri ibi. Watubwiye yuko Niyonzima Dominique yaragufashije mu bijanye n'ivy'ishuri y'amashure, Pasteur Bucumi, abo bose bagiye bagufasha. Mbega byarakorera gukina umupira w'amaguru kongera ukiga? Je nibaza yuko byose byabana n'ishaka nari mfise. Umupira w'amaguru nawukunda kuva nkiri umwana muto, hanyuma uko nabandanya nevuriwa, abantu babona talent iri muri jewe ndiko ndakina, niho bavuga bati wewe vraiment ifo yuko ubandanya. Hanyuma nshitse kwa Dominique twamwita Messi, ni umwigisha. Ego, umupira w'amaguru yarawukwigisha nawe ukumva uragize. Hanyuma kandi yarakunda umukinyi wiwe yiga, aho mwarahuza cyane. Hanyuma jere maze kubimubwira, nashitse iwe ndiko ndaheza secondaire, nsa n'uheza secondaire. Hanyuma aranshigikira, arambwira ati nta kibazo, igihe cyose uzoba ufise ushaka kuja kwishure wiga, igihe cyose uzobona yuko kwishure hari ico utegereza gukora, entraînement urafise uruhusha, ariko uvuye kwishure ucuza muri entraînement. Rero byaranyoroheye kuko maze kuja kuri kaminuza naragenda kwishure mu gitondo, hanyuma après midi nkaza gukina kugira entraînement. Ego. Gukina umupira w'amaguru ugaca ugenda ugahabwa amabanga akomeye yo gutwara zone Kinindo iri muri komine Buha. Byari mu ndoto yawe? Kumbure wari ufise indoto yo gutwara zone ubamo, cyane kumbure n'ibintu byaje giturumbuka navyo wari witeze? Icyo novuga nyakubahwa mumenyesha makuru, burya umuntu nibyo abafise ibyo yiyumvira byoba ku buzima bwiwe. Hanyuma kandi Imana nayo ibifise ingene yateguye ubuzima bwiwe buzokwirikirana. Jewe nkiri muto narumva yuko ubuzima bw'iwanje azoba ari ugukina umupira, ndabinezererewe umukinyi akomeye rurangirana. Ndibuka nari mfise indoto, coach Alex niwe ahora abinyibutsa. Jewe nari mfise indoto yo kwambara umwambaro w'umugwi nserukiragihugu, naho nahagaritse ntawambaye, ariko ajya amabara 3, imayo yajya amabara 3, narumva yuko umunsi no yambara cyo bari nkiteka kuri jewe, kandi nari kubinezererwa cyane. Ndibuka harigeze kuza umuntu atugabira amamayo,
afise ajya amabara 3 narumva yuko nkeneye kuzambara gushika naho rero ibyo narigeze kubimubwira coach Alex ntiyigeze avyibagira aho rabinyibutsa umunsi umwe tindibuka indoto yiwawe wahora umbwira ufise ko ariyo gukinira umugwi serukira gihugu ariko ibyo ntibyakunze Imana nayo nibyo navuze yuko ibifise ukundi kuntu yoriyanta ibintu narabandanije ishure secondaire ndayiheza kaminuza ndayiheza hanyuma nca rero muri ibi Imana nayo intera iteka yo kurongora iyi zone si byabose nico gituma mvuga yuko ari Imana yanteye iteka nkabijamwo ndibuka ari umunsi umwe Dominique yigeze kuza ngaha kundamutsa ariryo rya mbere yumvise yuko ndi ngaha araza arandamutsa aranezerererwa arambwira ati burya naho wakina je narakubonamo ikindi kintu uri mu kibuga yarabona ati narabona ingene uri responsable ubwa mbere ingene witwara nkakubonamo ikindi kintu tiburya nico gituma naguma ndagushigikira mu byo kwiga ego yaranshigikiye cyane kandi Imana imuhezagire sinzomwibagira ego abakinyi benshi turavye abakinyi benshi bamaze gukora ku mafaranga usanga amashuri baheba amashuri batabandanya amashuri impanuro baha ni yahe uno munsi uratwaye zone Kinindo mu gihe wakinye umupira w'amaguru kandi wakinye umupira mwiza cyane rwose hagati mu kibuga ariko no munsi uwahawe amabanga mu gihugu wahawe amabanga yo gutwara zone Kinindo bivanye n'amashure yawe wize niye manuro wakumbure abakinyi bariko bagicaruka n'abandi bariko batangura gukina umupira w'amaguru kugira nabo nyine bijukire ishure nimba bazokina bamenye yuko n'ishure rirakenewe ego ikintu nk'impanuro noha abakinyi ico nabonye coco ishure niwe mushinge wa byose ibyo wokora byose canke ibyo wojamo byose ishure ribe ku ruhande ribe irya mbere hanyuma n'ibyo bindi bije ku ruhande kuko ntubuzi ngo ejo bizogenda gute umupira ari mwiza iyo ugize Imana ugatangura guhembwa neza ugakina bikagukundira ugakina neza ugahembwa neza ariko kandi ntitwibagire yuko mu mupira w'amaguru harimo imvune hari igihe uhura n'imvune burundu ntusubire gukina ndaza abakinyi benshi ugasanga aragize imvune imwe idashobora kumwemerera gusubira gukina umupira rero uyo atakindi kintu ku ruhande gihari coshobora kumufasha mu buzima bwiwe kugira ngo abandanye ubuzima usanga benshi byifashe nabi cyane usanga ibintu bitifashe neza cyane nico gituma mvuga nti ishure niwo mushinge ntihaze hagira umuntu aheba ishure kubera ikindi kintu icariyo cose ico kindi ugikore ni byiza ariko n'ishure urigumize ku ruhande barakunda kumbona cyane hariho umukinyi dukunda gutera inkuru n'ubu iyo ndamukumbuye ndamutelefona tugahurira nk'ahantu kugira ngo tube turatera inkuru yari umuntu nyene yatwanima yitwa Bade nawe nyene ubu yitwa Trésor ariko bamutazira Bade nibaza yuko mu munsi twarakinanye muri Buja City twavanye muri Reggae rero arakunda kumbwira ati jewe nawe ndakubona ubwo umugenda uvuga ngo wagiye ku ishure koca akakwemerera akaguhurusha natwe twirirwa muri entraînement imisi yose jewe bikambabaza ati mugabo ubu ndabona yuko byari bifise akamaro nico gituma ndabatera intege nkavuga nti umukinyi wese abishoboye yuko abandanya yiga niyige kuko kwiga ni byiza biratuma kwiga n'ibintu biba biri ngaho bigushoboza kubaho mu buzima ubwo ari bwo bwose
mu gihe icari cyo cyose kitaraba imyaka bitaraba iki muri mugabo mu mupira w'amaguru biraraba imyaka ego jewe ndibuka muri ico gihe hariho umukinyi hari abakinyi babiri n'uyu munsi bariko barakina nama ndaba uwitwa Mbirizi Eric no witwa ego no witwa wakinira mu Rwanda nimba ntihenze Eric Mbirizi Eric akinira muri Rayon Sport. Okay, hakaba hariho n'undi yitwa Lionel Nzoyihiki muri Kayanza United. Ahubwo ari muri ego bajya rero n'abana twagenda gukina bajya baza bagufatiye ibirato. Haragera umwanya rero mbona dusigaye tugirana entraînement canke dukinye match tugahura nabo umwana yahora agufatira ibirato gaca wewe nyene ubona ati sha jewe kweri ndabona yuko kageri iri kwiragenda. Rero iyo bigenze uko ni vyiza yuko rero bya bini navyo witekaniriza ishure rica rigufasha rero kurondera ingene ubaho. Abakinyi mwakinanye bari ku rugero rwiza bagushimisha nabahe? Abakinyi twakinanye bari ku rugero rwiza wa mbere ni Hussein Shaban Chabalala. Vraiment ndanezerwa cyane iyo ndiko ndaraba nsoma ibinyamakuru kabona aza kwisonga ry'abakinyi bafise ibitsindo byinshi mwihiganwa ryo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Hanyuma hariho uwari yarakina ariko byari byabaye nk'ubuzima gato yari kubu yagarutse ni Issa Vidic Hakizimana Issa umukinyi wa Bumamuru akina neza cyane naramukunda ingene akina kandi n'ubu narabonye yuko agikina neza cyane. Abandi nabo ngirabonyibutsa nawe urabazi benshi bashimira Abasi hariho ni benshi Fabrice aracakina muri Aigle Noir. Hariho uwundi yahora akina muri Djibouti nawe nyene twakinanye yitwa Dunia. Hariho ni benshi ntashobora guca bazi ubunyene amazina ariko abakinyi barahari ni benshi. Jibaza yuko horo kwikirana inkino zo mu gusekura gihugu w'inamba mu rugamba nabaye bakinyi bo mu gusekura gihugu w'inamba mu rugamba bari ku rwego rwiza bagushimisha nabaye. Abakinyi wa mbere twese ntitwomodeha ni Ndayishimiye Youssouf amaze imisi atera iteka umuntu wese ndazi yuko jewe gusa nije ndakunda gukwirikana championnat y'Ubufaransa kuko nsanzwe ndi umufana wa equipe yo mu Bufaransa Paris Saint-Germain, ariko ndazi yuko ubu abarundi benshi barakwirikirana ijya championnat kubera ujya mu Murundi umwe wenyene ayirimo. Uyo rero niwe ntangurira ko kuvuga. Hanyuma abandi barimwo hariho na Saido Ntibazonkiza yama adukorera ibitangaza malgré imyaka afise twese bikadutangaza. Hariho ndafise umukinyi wo mu ntamba mu rugamba nkunda nama mbabazwa gusa nuko azohava kukuruka ni Cedric Amissi. Ujya jendo umufana wiwe Ikikushima kuri Cedric Amissi. Cedric Amissi uravye umupira wiwe ama match yose amaze kudukinira mu mugwi nserukira gihugu ubona numukinyi adasanzwe numukinyi amenyereye amahigano. Niwe mukinyi wenyene maze kubona ashobora gufata umupira akiyemera controle mu gihe gikenewe akayigira, nimba ari cross gihe gikenewe, nimba ari pass neza atapfa gutanga umupira gutyo ukabona nyene yuko ari umukinyi. Jendo umufana wiwe vraiment ahari hose abyumve jendo umufana wa Cedric Amissi. Ego mu kurangiza twabonye hano igikombe ariko nituzi byavuye hehe acakina umupira w'amaguru canke n'ibikombe bya zone kinini. Bon, ibi bikombe mubona ngaha sivyo jewe natwaye
ibyo natwaye nabivuze ni bibiri, ni igihe twaduza umugwi uvuye muri kade n'igihe twaduza Regape Dirac ivuye deuxième division ija mu higanwa rikuru rya Primus League muri première division. Ibyo rero mba navyo si jewe no bibika, ariko ibi ni bikombe vya zone naho tudakina turorganiza ndi umufootballer, nico gituma naho ndongoye turagerageza gutegura inkino hanyuma ugwaruka rugakina, bazanye ibikombe rero bakazana kugira ngo batere iteka zone yabo bakabibika ngaha. Ego ikibuga c'intwari kiriko gisubirwamo gushasha kugira kize kirakira inkino mpuzamakungu. Mbega muri zone yiwawe uruhimiriza n'abene igihugu bitabira ibikorwa byo gushirako ibuye canke ibikorwa rusangi biba ku munsi wa gatandatu kugira barabe yuko nabo nyine bogira ico baterereye kuri irya nyubako y'igihugu cacu c'u Burundi? Ego rijya ni iteka cane, nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaduhamagariye twese gufasha mu yubakwa ry'irya stade, ko ni stade izotera iteka igihugu c'u Burundi. Nta stade twari dufise yemewe ikwije ibisabwa kugira ngo yakire inkino mpuzamakungu, ariko uyu munsi tugiye kuyironka. Nico gituma jewe aho ndongoye, uretse bijya bikorwa rusangi bya bose tujamwo vya buri wa gatandatu, n'uyu munsi tuvugana hariho quartier imwe yo ngaha muri zone hagiyeyo abantu kuja gutanga inguvu kugira ngo bafashe. Abo bagiyeyo, ejo hariyo izindi quartier zibiri zari gufasha. Iyo ni muri rya umukuru w'igisagara no yaduteye akamo yuko buri quartier zoguma zikurakuranwa kugira ngo tugende gutanga inguvu. Hari nukuri ijya stade ni yacu. N'ubu ndahamagarira abariko baranyumviriza ntiturindire yuko turinda guhamagagwa cyane kugira iki. Uwo caho wese, naho yoba ari umufuko umwe w'isima w'ibihumbi 200, naho yoba ari amafaranga ibihumbi 10 ufise agahemba abayede banga ubu contribute, naceho akore canke inzira yose byocamo mugabo agira icakoze kugira ngo umwe wese aze ayibonemo. Akajambo kanyuma nuko jewe nkunda cyane urukino rw'umupira w'amaguru, ndakwirikirana Primus League, hanyuma n'ayandi ma championnat yo mu bihugu bya Buraya, cyane n'umugwi w'ahantu nsanzwe nkunda Paris Saint-Germain. Mbega ujya mu Burundi ukunda umugwi wa? Mu Burundi sinovuga ngo nkunda umugwi uwuhe, ariko ndakwirikirana imigwi yose muri rusangi, nkaraba iyifashe neza, mugabo sinovuga ngo uwo nkwirikirana cyane n'uyu. Ukunda ntawo? Umugwi nkunda yose ndayikunda ku rugero rumwe, ntawo nshira imbere gusumba uwundi. Ego gusezera rero nashaka ndabashimire cyane, hanyuma kandi ntera intege n'abariko barabandanya urukino rw'umupira w'amaguru, ntera intege abakinyi bo ngaha cyane iwacu n'ababafasha kugira ngo batere imbere, bakomeze kugira ngo tubandanye turonka abakinyi beza bashobora kuzoduserukira neza bakatunezereza. Turakeneye mu Burundi kwama tunezerwa nk'igihe twaryoherwa umunsi wa Gabon yaza gukinira ngaha tuja muri Coupe d'Afrique. Nifuza yuko hoba abakinyi baguma baduga kugira ngo umugwi wacu uhagarare neza. Murakoze cyane.